Nshuti bavukanye bene data ndabaramukije mu izina rya Yesu. Hari haciye iminsi tutaganiriye ariko uno munsi vyanyanse mu nda kuko nipfuje ko tuganira ikintu gikomeye kuri uyu munsi. Bamwe bahimbaje abandi nabo bakaba batabuzi neza kumbure akamaro k'uyu munsi canke insiguro y'ivyahimbajwe uno munsi ivyo ari vyo. Ejo ku mugoroba namye hanje mu mutima iciyumviro co kumenya ngo Yesu yagiye amenyekana igihe ikihe. Yesu amaze kuvuka, uwo munsi yavutse i Betelehemu, abambere babimenye n'abamarayika. Ariko abamarayika si abantu. Abamarayika baciye babibwira abungere. Abungere bagenda kuraba Yesu, baramubona, babona na Yosefu, babona na Mariya. Abandi bamubonye babibwiwe n'urunyenyeri. Ego abo nabo bari abanyabwenge bava mu mahanga ya kure, baraza bashikira ibwami, baja kubaza umwami ngo uwo mwami yavutse ari hehe. Uwundi ati nimugende uzeza muze mumbwire. Inkuru twumvise nuko Yesu muri ico gihe arakayoya bace bamuhungisha muri Egiputa, amarayo iminsi hanyuma aragaruka, ariko nta vyinshi twagiye tumwumvako ingene vyamugendeye. Yesu Kristo asubira kumvikana amaze imyaka 12. Ngo hariho novuga ntivyari nk'ibikorane vyahora biba kiramwaka i Yerusalemu, ariko uwo mwaka akwije imyaka 12 Yesu agiye ntiyatahanye n'abavyeyi, ntiyatahanye na mama wiwe, yatahanye na Yosefu umurezi, oya, yagumyeyo aguma avugana n'abakozi b'Imana kuvyerekeye ijambo ry'Imana, abantu bamutangarira. Aho nyene Yesu ntawe asubiye kumwumva, kandi abo bavuga ati yaragiye i Yerusalemu, si kuvuga ko yaragiyeyo rimwe. Ivyo bikorane vyahora biba kiramwaka, nabibabwiye. Hanyuma Yesu dusubira kumwumva igihe co kubatizwa, igihe c'uko Yohana umubatizi amugaragarije akavuga ati n'uyu umukiza n'uyu. Hanyuma twarabibonye aramubatiza, amubatije yavuye ngaho agenda mu bugaragwa kwisonzesha, ageragezwa incuro 3. Agerageje incuro 3, ahavuye yaragarutse, mbere bisa nuko atanguye igikorwa yacaza aragenda mu masinagoge yigisha ijambo ry'Imana, bamuha ibisomwa asoma, akiza abagwayi. Hanyuma ikindi gihe yamenywe muri ivyo, yamenywe kubera ko avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, kandi nawe nyene yarahamagarira abantu kugira ngo bitegurire umunsi uzoza. Hanyuma Yesu ikintu yakoze, yarakiza abagwayi, yarakora ibitangaza. Ibi ni ibintu twabonye. Hanyuma Yesu uno munsi yasubiye kuboneka, ariko aje i Yerusalemu, ngo yinjiye Yerusalemu nk'umwami. Ico nico gisomwa tuza gusangira uno munsi, ariko nagomba ngaruke kuri ayo majambo nyene mpejeje kubabwira. Rero igihe Yesu yavuka, ivyo turabisoma muri Luka 2:6. Niho ivyo vyose twabonye vy'inyenyeri canke vy'abamarayika niho biri muri Luka 2, ego, na Matayo 2. Ego, muri Luka 2 nyene niho havugwa yuko Yesu bamujanye mu rusengero kugira ngo bamusengere. Bamujanye umukozi w'Imana, hanyuma wewe
Simewo aca aravuga nk'uvugishijwe yuko abonye, amaso yiwe abonye umukiza. Ariko siwe gusa yagaragaje ko umukiza yaje, hariho n'uwundi yaciye abigaragaza, ni umupfakazi yari amaze imyaka asenga, nawe nyene yaciye agaragaza ko uwo ari umukiza. Ivyo navyo turabisoma, reka mbere tubisome kuko vyose biri muri Luka 2. Tuhere kuri Luka 2:21 hanyuma tubandanye. 21 atubwira ngo bajana Yesu mu rusengero. Ku munsi ugira 8, umwana amaze gukebwa, bamwita Yesu, nk'uko umumarayika yari yabwiye Mariya imbere yuko asama inda yiwe. Igihe c'imigenzo iyo guhumanurwa kigeze, nk'uko ivyagezwe vya Mose vyabitegekanya, Yosefu na Mariya badugana Yesu i Yerusalemu kumushikanira umwami Imana. Nk'uko vyanditswe mu vyagezwe vy'Uhoraho, umuhungu wese w'imfura yategerezwa kwegurirwa Uhoraho. Nuko Yesu, Yosefu na Mariya baca batanga ikimazi nk'uko ivyo vyagezwe nyene vyabitegekanya. Ego, reka tubandanye. Ego, hepfo gatoyi niho i Yerusalemu hari umugabo yitwa Simeyoni. Yari umugororotsi kandi yubaha Imana. Yari yiteze kubona ukwirurwa kwa Isirayeli, kandi muhemu yera yari kuri we, kandi yari yarahishuriwe na muhemu yera ko atazopfa atabonye Kristo, uw'umwami Imana. Arongowe na muhemu yera yinjira mu rusengero. Yosefu na Mariya bazanye Yesu mu rusengero kugira ngo bashitse ivyo vyagezwe vyategekanya kuri we. Simeyoni aramwakira, amukikira mu maboko yiwe, ashima Imana ati, ubu rero mwami Imana, nk'uko wasezeraniye, urasezeye umusavyi wawe amahoro, kuko amaso yanje yiboneye agakiza ako wateguriye amahanga yose. Ni umuco uzohishurira abanyamahanga Imana n'icubahiro ku bwoko bwawe bwa Isirayeli. Abavyeyi b'uwo mwana batangazwa cane n'ayo majambo amuvuzeko. Turabandanya. Kandi hariho n'uwavugishwa n'Imana yitwa Hana, mwene Fanuweli wo mu muryango wa Asheri. Yari ashaje cane, yabanye n'umugabo w'imyaka 7 gusa, akaba yari amaze imyaka 84 ari umupfakazi. Yama mu rusengero ijoro n'umurango akorera Imana, asenga kandi yisonzesha. Ako kanya nyene ashika aho bari, aca atangura gushima Imana no kubwira abari biteze gucungurwa kwa Yerusalemu bose inkuru z'uwo mwana. Yosefu na Mariya bahejeje gukora ibitegekanijwe n'ivyagezwe vy'Uhoraho, baca basubira i Galilaya mu gisagara cabo ca Nazareti. Turumvise rero ngaha uko Yesu yagiye aboneka ku buryo butangaje. Hatanzwe ibimenyetso, abamarayika n'inyenyeri,
haje abavugishwa bavuga kuri Yesu. Dusubira kubona iyo nkuru ya Yesu igihe yari amaze imyaka 12 nk'uko nabibabwiye, agiye mu rusengero, abavyeyi biwe na Mariya na Yosefu baje kumubaza, niyo yababwiye ati mbega ntimwari muzi ko ntegerezwa kuba mu nzu kwa data? Ego, aho yari amaze imyaka 12. Nta vyinshi dusubira kumwumva ko, dusubira kumwumva Yesu abatizwa, Yesu agaragazwa na Yohani umubatizi ati n'uyu, hanyuma rero aca aramubatiza. Igihe yabatizwa Yesu mwaravyumvise ko habaye igitangaza kivuye mu ijuru, kuko haje ikimenyetso n'ijwi rirasohoka rivuga ngo uyu ni umwana wanje nkunda cane. Ivyo ngira ngo muramaze kuvyumva. Aho Yesu rero yaciye ava aho hantu agenda abandanya, acaja kwisonzesha mu bugaragwa, niho Satani yamugerageje inshuro 3, ku nshuro zose akagenda avuga ati handitswe ngo, ahagaze ku vyandiko. Ubwa mbere Satani yamubwiye ngo nahindure ibuye umutsima, aramubwira ati umuntu atungwa n'indya gusa. Murashobora kubisoma, turashobora kubisoma, ni muri Luka 4. Luka 4, reka tuharabe ego ingena Yesu yagiye yageragejwe. Aha cane agomba kuvuga Yesu ntiyagiye aboneka ibihe byose canke ivyo bimenyekana ngo ariko arakora iki, ariko aya novuga ni ibiringo bikomeye vy'uko Yesu yabonetse ko, kandi igihe cyose yagiye haba ikintu gikomeye. Rero hano muri Yesu ingene yageragejwe, Yesu ageragezwa, hanyuma Yesu yuzuye mpwemu yera n'igihe yari avuye mu bugaragwa yisonzereje iminsi 40 n'amajoro 40, muravyibuka. Hanyuma Yesu yuzuye mpwemu yera ava ku ruzi Yorodani ajanwa na mpwemu mu bugaragwa, ahamara iminsi 40 ageragezwa na Satani. Amara iyo minsi atacarya, maze iheze yumva arashonje. Satani aramubwira ati niwaba uri umwana w'Imana, bwira aya mabuye ahinduke imikate. Yesu aramwishura ati handitswe ngo umuntu ntabeshwaho n'indya gusa. Amen. Umuntu ntabeshwaho n'indya gusa. Hanyuma Satani amujana ahantu harehare, amwereka ubwami bwose bwo mw'isi mu kanya gato. Aramubwira ati ndaguha kuganza ubwo bwami, nguhe n'ubwiza bwabwo bwose, kuko narabuhawe kandi nshobora kubuha uwo nshatse. Niwapfukama ukansenga, ivyo byose biraba ivyawe. Yesu aramwishura kandi ati handitswe ngo usenge uhoraho Imana yawe, kandi aba ariyo yonyene ukorera. Satani ntiyahagaze ngaho, yarabandanije no kumugerageza. Wa mubi amujana i Yerusalemu, amuhagarika ku rusengero ahantu hataramutse, amubwira ati niwaba uri umwana w'Imana niwikororere hasi, kuko handitswe ngo azotegeka abamarayika biwe bakuzigame, bazokurebura mu maboko yabo kugira ngo ntutsitare kw'ibuye. Yesu aramwishura ati handitswe ngo ntukagerageze uhoraho Imana yawe. Yesu rero aratsinze Satani. Ayo mageragezo yaranesheje, acava aho hantu, acagenda kwigisha ijambo ry'Imana mu masinagoge. Niko ijambo niko twabisomye, agenda ararondera intumwa, agenda akora ibitangaza, agenda abigisha no guheba icaha.
Yesu rero muri ico gihe yaciye atangura kumenyekana kubera atari kubera kwigisha ijambo ry'Imana gusa, ariko no kubera ibitangaza yakora. Muri iki gisomwa rero turasoma Yesu agiye kwigisha ingene bamuhaye ahasoma, agaca yivuga uwo ari we, bagaca ibibazo bikaba biratanguye. Reka tuhasome. Bamuhereza umuzingo w'igitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya, arakizingurura ashikira ahanditswe ngo Mpwemu w'Uhoraho ari kuri jewe, kuko yansize amavuta ngo mbwire aboro ubutumwa bwiza. Yantumye kurekura imbohe ngo zidegemvye, guhumura amaso y'impumyi, kurekura abacinyijwe ngo bidegemvye, no kumenyekanisha umwaka wo kugirirwa ubuntu n'Uhoraho. Ahejeje gusoma aca azinga umuzingo, wa muzingo w'igitabo, agisubiza uwujejwe kubibika, aca aricara. Abari mw'isinagoge bamuhanga amaso cane, aca atangura kubabwira ati uwo munsi ibi vyanditswe mwumvise birashitse. Yesu yaciye atangura kugira ingorane. Natangaye cane, nasanze yuko Yesu yagize ingorane n'abanyapolitike, yongera agirana ingorane n'abakozi b'Imana, kuko muzobiraba mubikurikirane, niho yaciye atangura kugira ibibazo bamukurikirana ngo yavuze, bakagenda abigisha ijambo ry'Imana nibo bamwumva ubwa mbere, bakabishirira abanyapolitike, uko n'abafise ingingo zo gufatira abantu n'ibihano. Niho rero vyagiye bigashika ahandi hantu, kuko Yesu ntiyasivye kwigaragaza ku bantu kandi baramumenye. Reka dusome muri Luka 19, niho tuza kubona aho Yesu yinjiye mu gisagara ca Yerusalemu, ariko ubu yahinjiye nk'umwami. Reka tusome aho hantu. Yesu yinjira i Yerusalemu nk'umwami. Ibi ni bimwe bita ngo ni wa munsi w'ibisandasanda. Habaye Yesu ahejeje kuvuga ivyo, aca arabandanya aduga i Yerusalemu, yegereje i Betifage n'i Betaniya ku musozi wa Erayoni, atuma babiri mu bigishwa biwe, bababwira ngo nimugende muri iriya mihana iri imbere yanyu, nimwahashika murahasanga inyana y'indogoba iziritse, ata muntu n'umwe arayigenderako. Muce muyizitura muyizane. Nihagira ubabaza ati ni kubera iki muyizituye, mumwishure muti umwami arayikeneye. Nuko abatumwe baragenda, basanga ibintu bimeze nk'uko yari yabibabwiye. Bariko barayizitura, nyeneyo arabaza ati ni kuki muzitura iyo ndogoba? Baca bamwishura ati umwami arayikeneye. Baca bayizanira Yesu, bayisasako impuzu, bayimwicarikako, kandi aho yaca hose abantu baca basasa impuzu zabo mu nzira. Ngira ngo muriko muratahura, navuze nti yaragize ikibazo n'abanyapolitike. N'ubu nkawe aho uri wogenda mu gisagara iwanyu bakagusasira ibitambara, ibikwembe,
nibaza ko vyogutera ibibazo. Ego, ariko ibivyo vyari ibintu bikomeye. Ego, yegereye ahari inzira imanuka iva ku musozi wa Erayoni, isinzi ry'abigishwa biwe batangura guhimbaza Imana n'akanyamuneza kenshi n'amajwi arenga, kubera ibitangaza vyinshi bari bamaze kubona, bavuga bati hahezagirwe mwami aje mw'izina ry'Uhoraho, amahoro abe mw'ijuru n'icubahiro hejuru mw'ijuru. Bamwe mu bafarizayo bari muri iryo sinzi babwira Yesu bati mwigisha, hoza abo bigishwa bawe. Aha rero turabona uwo Yesu bamwakiriye nk'umwami, ariko abafarizayo bateye ikibazo bati hoza abo bantu bawe. Yesu yishuriye ati ndababwire ukuri, naho bohora amabuye yosemerera. Nshuti zanje, nashaka kubereka ingene uwo Yesu igihe aza kw'isi si benshi bamutahuye, ntibanamenye ngo ageze, ariko abiwe bagiye bamenya igihe yagiye abonekera. Ariko twebwe dufise twagiriwe ubuntu bwo kumenya ingene vyagenze vy'ubuzima bwa Yesu. Aha muri iyi minsi yakurikira niho hamushikiye ivy'uko barondera kumwica, mbere bakanabishikako. Tuzobibona mu minsi igiye gukurikira itarambiranye, hanyuma naho tuzoba ico turavuze. Ivyo vyose hari kubera iki? Kubera ko Yesu yari yaje mw'isi kugira ngo umwizera wese akizwe nawe. Twariko umuzigo w'icaha, nta bundi buryo na bumwe cariko tuvako, ariko Yesu yaturihiye igiciro kinini kugira ngo dukire ivyaha. Nshuti yanje, mugenzi, mwene data, ego ndasubiye kukwifuriza gutahura ivya Yesu. Ego, utahura ivya Yesu neza. Yesu camuzanye, Yesu cakwitezeko. Ubu turamwiteze. Egome, hano kw'isi turiko twitegura guhimbaza umunsi wo kuzuka kwiwe, ariko nk'uko tubizi umwami Yesu ashobora kuza isaha iyo ariyo yose, kuko ari wo mugambi uriho, ariyo ntumbero iriho, arico kigezweko kwagira aze gutora ishengero. Rero nagira ndakwibutse, ndagukebure kandi wewe kumbure wasamaye canke wasinziriye, ubwikangure kuko umwami Yesu ntagitebaganye. Nkaba ndabashimiye, nkaba ndabipfurije kandi kugubwa neza. Yesu abane nawe. Mana uhoraho, Mana y'icubahiro, ndakweretse ubwoko bwawe bwakurikiranye iyi video. Ndasavye Mana ngo bagirire neza, ubahe gutahura ivya Yesu. Yesu yicishije bugufi akavukira mu bwato bw'inka, ariko ukamugaragariza Mana yuko ari uwawe, ari wamutumye mu gutuma abamarayika, ukagomora ingabo z'abamarayika kugira ngo banezerere uwo mwami. None rero mwami Yesu, turagushimiye kuko watugiriye neza tukakumenya, tukamenya ko wicishije bugufi kugira ngo twebwe turokoke. None rero ndashimye, none rero ndaje imbere yawe mwami Yesu, utwereke ingene twokora kugira ngo tukugororokere, kugira ngo ntitube mu vyaha, kugira ngo dutahure igiciro kinini wadutangiye kugira ngo ivyaha vyacu bituveko. Urakoze nyagora ku ngoma, ibigabe biganze muri vyose, mw'izina rya Yesu, amen.